turi mu kinjana ca 21 aho isi yateye imbere cane maze n'ikiremwamuntu kigatera imbere ku buryo butangaje haba mu vyiyumviro canke no mu bindi bikorwa. Muri iki kiganiro tugiye kurabira hamwe ibintu nyamukuru bituma divorce zarabaye nyinshi mw'ino myaka ugereranije no mu myaka ya kera, mu myaka yaheze. Mu myaka ya kera gusiga urugo ukaruta ukagenda vyafatwa nk'aho ari ikintu kizira. Niyo habaga mu rugo hari ibibazo abantu barihangana bakavyakira maze bakabigira ibanga. Ariko uyu munsi ibintu vyaje kuba bihinduka cane, ngira ngo namwe murabibona mu kibano aho musanzwe mubaye. Mu myaka ya kera rero divorce yabonwaga nk'isura mbi, noneho ubu vyaje kuba bihinduka cane mu buryo usanga mu mibanire y'abantu canke mu kibano abantu bashakanye gutandukana canke guhana gatanya ibintu bisanzwe cane mino myaka turimwo, ngira ngo namwe murabibona. Ariko rero abantu dukomeza kwibaza ati none ni kuyihe mpamvu mino myaka hari amadivorce menshi gusumba mu myaka ya kera? Ngo ikintu ca mbere rero ngo gituma habaho amadivorce menshi muri ino myaka turimwo si n'ikindi ni uku kuntu isi yateye imbere cane, isi yarahindutse. None sinzi yuko ubibona, ubu isi yarateye imbere cane ku buryo n'ikiremwamuntu gisigaye ciyumvira ku rwego rwo hejuru. Aha turifashisha ubushakashatsi bwagiye bukorwa n'urubuga rwa Our World in Data. Ubushakashatsi bwakozwe na Our World in Data burerekana yuko guhera mu myaka y'1970 divorce zari nkeya cane, ariko uyu munsi mu bihugu byinshi bigize isi ngo haraboneka ingo 2 muri 5 zisambuka. Ngo rero aha bivyerekana yuko umurindi wiyongereye cane uhereye mu 1970 maze aho gushika uno munsi ngo haduze ko ibice mu birenga 45% vy'abasambura. Hariho ubundi bushakashatsi rero bwakozwe n'ikindi kinyamakuru canke urubuga bwitwa Bowling Green State University. Aha rero ubushakashatsi nabwo bwerekanye yuko ngo kuva mu mwaka w'1900 kugera mu mwaka w'2022 ngo divorce zariyongereye cane gose ugereranije no mu yindi myaka. Mu bushakashatsi rero bwose bwagiye bukorwa, ubushakashatsi butwereka yuko isi yahindutse cane, isi yarahindutse, imibanire irahinduka hagati y'abashakanye maze n'ivyiyumviro vy'abantu vyarahindutse cane. Ubu abantu barateye imbere cane, ibintu vyose biyumvira bashizemwo ubwenge bwinshi bwose, baca usanga uko wigira umunyabwenge bitumye hazamwo ibindi bibazo. Ngo ikindi kintu rero gituma habaho divorce nyinshi mino misi ngo ni uburenganzira bw'abagore. My dear, uyu munsi abagore bafise amategeko abakingira. Iki rero ni ikintu kimwe mu bintu nyamukuru bituma harabaye impinduka mu mibanire y'abashakanye. Kuko murabizi kera umugore hariho ubuzi bumwe na bumwe atashobora gukora bitewe n'imico kera yari ihari. Kandi ikindi naco nta mbaraga umugore yari afise zo kwivanga aje hamwe n'abandi. Umuntu yari uguma muhira akaguma akora nyene udukorwa two gukora muhira. Ikindi kintu rero umugore niyo vyashika ngo agahohoterwa mu rugo n'uwo bashakanye ntiyashobora kugira ico abivuzeko, yarabiceceka, yarabinuma cane. Ariko ngira ngo murabibona uyu munsi ibintu vyaje kuba bihinduka cane, vyarahindutse cane. Uko kera vyari biri ubu siko bimeze. Ubu umugore n'umuntu akora utuzi tugiye dutandukanye maze agakora ubuzi bumwe bumwe nk'ubwo abandi bagabo basanzwe bakora, canke agakora n'ubuzi burenze ubwo umugabo wiwe usanga afise. Impinduka rero zaje kuhaba nazo sizindi. Nimurabe uyu munsi igitsina gore, umwana w'umukobwa araja kw'ishuri akiga nk'abandi bahungu, ariko mwibuke yuko kera aha cane mu mico nk'iyaha iwacu muri Afrika, kera umwana w'umukobwa ntivyari vyoroshe ko aja mw'ishure ngo yige nk'uko abahungu baba bariko bariga.
kire n'ikintu kimwe cerekana ko ibintu vyahindutse cane. Ikindi kintu, abagore barakora utuzi tugiye dutandukanye maze aho basanga no maserivise ya leta ubasangaho kabisa. Ikindi naco ubu urabona yuko umugore arashobora kwitunga ubwiwe nyene ataravye ngo bari kumwe n'umugabo canke ngo bari kumwe, bitewe nuko nabo bakora utuzi tugiye dutandukanye. Ikindi kintu rero hano urabona yuko abagore barazi uburenganzira bwabo. Ubu hari amategeko akingira igitsina gore, wanashima umugore anakwitwariye uri umugabo wiwe akakwitwarira avuga ati yandenganije, ndazi neza naho yoba akubeshera yuko bigoye kuhacika aho hantu, biragoye kwikura mwako gatego. Ubu rero abagore bafise amategeko abakingira. Iyo rero umugore mu rugo harimwo nko guhohoterwa, nko gusuzugurwa canke hakaba harimwo ubugambanyi canke nko kutubahana hagati y'abashakanye, abagore benshi mw'ino myaka ntibatinya kubivamwo, barabivamwo bakabireka bakiviramo nyene, divorce ikaba kabisa. Rero ibi ni ibintu bimwe na bimwe vyerekana yuko hariho ubwisanzure kandi bwaje kuba buhindura ibintu vyinshi mu ngo. Rero ikindi naco noca mvuga hano nuko divorce ntishobora kuva ku mugore gusa, irashobora no kuva ku mugabo, ugasanga ni ubugaba bw'umugabo. Kuba turiko tuvuga yuko imyisanzure canke ukwisanzura ku bagore ari ikintu catumye habaho amadivorce menshi, ntibivuze yuko divorce ziva ku bagore gusa, ahubwo nuko iyo ugerageje guhonyanga agateka kabo ico gihe kumva nyene uba warengereye. Ndabibutse yuko ibi ndiko ndabashikiriza n'ubushakashatsi butandukanye bwagiye bukorwa. Wewe rero utarakora subscribe ikore kugira ngo udushigikire ntitubandanye dutamba twirorera. Ikindi kintu rero ngo gituma ingo zisambuka ngiri no koranabuhanga dusigaye tubamo hamwe n'izi mbuga nkoranyambaga. Ubu tuba mw'isi irimwo WhatsApp, irimwo TikTok, aho kuyaga n'abantu vyoroha cane kandi guhura n'abantu bikaba vyoroshe. Ibi rero ngo birashobora kuba bibi cane ku mibanire y'abashakanye, maze aho ngo amabanga y'urugo ashobora kuja hanze vyoroshe kandi vyihuse. Maze rero ya mastati ya WhatsApp usanga ariyo ariko aracaho amabanga y'urugo maze aho no gucana inyuma bishobora guturuka kuri izi mbuga nkoranyambaga nyene, n'ibindi bintu vyinshi bikaza bizananye kuri zino mbuga, maze ibi vyose bikasha biza gutuma ca cizere abantu bubakanye bari bafitaniye kikaba kirarangiye. Murashobora rero kubona yuko ibi bintu ivy'imbuga nkoranyambaga ari ikintu kimwe mu ntambamyi zishobora gutuma habaho divorce. Andika muri commentaire yawe nyamba nawe wemera yuko izi stati WhatsApp zishobora gutuma habaho divorce hagati y'abashakanye mu buryo bwo kumena amabanga y'urugo. Ubushakashatsi rero butandukanye bwagiye bukorwa bwarerekanye yuko zino mbuga nkoranyambaga ari kimwe mu mpamvu, ni imwe mu mpamvu zikomeye cyane ngo zituma habaho isambuka ry'ingo, na cyane cyane ngo kuri za ngo ziriko zirubakwa n'ino myaka, ziriko zubakwa na ba bantu bakuze babona zino mbuga nkoranyambaga zihari, canke ngo zino mbuga nkoranyambaga ku bantu bavutse bazisangaho, ngo ni kimwe mu bintu bishobora kubagora, maze utavyitwayemo neza ngo bikakuvyarira ugutandukana n'uwo mwashakanye. Ese uba wemeranya n'aba bantu bakoze buno bushakashatsi? Vyandike muri commentaire kuko iciyumviro cawe naco kiba gikenewe. Nico nanje rero norangiza mvuga kuri bino bintu, nuko urugo rwiza atari urugo rutarimwo ibibazo, ahubwo urugo rwiza ni rwa rugo rukomeza ukwihangana ku bibazo kanaka bishobora kurushikira, ukuvugana neza canke kurabira hamwe ibibazo bishobora kwitamo hagati y'abashakanye, hamwe no guhana imbabazi. Kandi ikindi naco kuba divorce zarabaye nyinshi si ukuvuga yuko urukundo rutakihari, oya namba, urukundo rurahari, ahubwo ni kubera isi yahindutse cyane. Iki tugomba kukimenya. Wakoze kubana nanje mino documentaire, kora subscribe kugira ngo udushigikire. Imana ikomeze kubahezagira.